bingana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwanya. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba evyenja gusa endaje nazumutima. Tugeze muri wa mwanya mwiza, umwanya wa cakiganiro isaha imwe na Yesu. Ndazi rero ko muri benshi cyane mukirinderanye gishika, kandi ndazi ko mama mufashwa cyane. Uyu mwanya rero murazi ko umuntu wese abari kure kwandika message, nimba ufise umutwaro canke nimba Yesu yakwishuye, urashobora kwandika message kugira ngo tugusengere. Ni byiza rero ko wama uvyibuka umwanya wari wose, isari yose ufise umutwaro urashobora kutwandikira. Twebwe turahari kugira ngo tuje tubasengera. Yesu abagire neza, naho ba mu ijoro, naho ba ku murango, naho tubona umunsi ari wose ushikiwe n'ikibazo, urashobora kutwandikira kuri message, kuri izi nimero tugira tubahe, egome tuza turabasengera. Uno musi rero turaza gusoma amajambo y'Imana hamwe no gusenga. Duheje gusenga, uwishuwe nawe tuca tumuha nimero ashobora gukoresha kuwishuwe. Reka kufise umutwaro wese rero ndamuha nimero aca yandikako. Woba urushe, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wo twakura kuri 68 22 78 52 canke kuri 79 64 77 33 kugira ngo tugusengere kandi tugufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu niwe yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Nizerero ko wumvise inimero ushobora kwandikako, nimba utazitegereye neza ni 68 22 72 68 52 68 22 78 52 canke 79 64 77 33 79 64 77 33. Aho rero nimba ufise umutwaro tuca tuwusengera. Ariko kandi rero niwishugwa ntubure kutwandikira kuri ya nimero usanzwe uyizi, iroroshe 76 96 96 96. Reka rero twinjire mu mwanya w'ijambo tuza kwiga ko uno munsi, maze cyo dusenga. Ni byiza rero ko nimba ufise inshuti canke umugenzi ari hirya canke hino, urashaka kumubwira kumviriza radio Vyizigiro. Bivana naho uri mu bari mu gisagara ca Bujumbura batumviriza
kuri 90.9 n'abahegereye abari hagati mu gihugu no mu bihugu duhana imbibe batumviza ku 104 n'ibice 8 canke 90.8 canke 91 n'ibice 3 aho murashobora guca mu dukurikirana ukuri kwamye kandi biba bimeze neza. Rero kugira ngo uronka kanya ko kuba uranditse message ku mutwaro ufise no kuronka kanya ko kwandikira umugenzi cyangwa mu telefona ati umviriza radio Vyizigiro, reka ndagwa kanya umviriza kakaririmbo, nyuma y'akaririmbo ca dusoma rero ijambo tuza kwiga ko uno munsi. Barakoze cyane rero abaririmbyi, nizere ko washoboye kwandikira inshuti n'abagenzi ubabwira ko bakwiye kumviriza radio Vyizigiro kuko hageze wa mwanya w'ikiganiro cy'isaha imwe na Yesu, canke ushobora kuba nawe utuje uri ahantu heza cyane ushobora kurikirana ikiganiro cy'isaha imwe na Yesu cama kiba guhera saa 3 z'ijoro gushika saa 4 z'ijoro kuri radio Ivyizigiro. Kandi urashobora kuba ufise umuntu ugomba kubwira ijambo ry'Imana cyangwa ugomba ko aronka inyishu yiwe ukaba utashoboye no kuronka amajambo menshi kumbure yoroshe yo kumubwira canke kumbure bivanye n'ingene muzinanye ashobora kuba urazi umuvugisho ntiyemegwe iwabo, ucumubwira kuri izi nimero za telefone twavuze akatwandikira canke ukatubwira tukamufasha canke ukashobora no kumubwira yumvirize radio Vyizigiro. Reka dusome amajambo y'Imana tuza kwiga ko kuri uno munsi. Amajambo rero tuza kwiga ko uno munsi n'amajambo yanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 17 ku murongo wa 27. Turasoma mu izina rya Yesu. Ariko twoye kubatsitaza, genda ku kiyaga uterere mwigera, wabire ifi iri bubanze gufatwa, uyasamike, urasangamwo shekeri abari ujana uyitange kubganje nawe. Imana ishimwe cyane. Aya n'amajambo y'Imana. Uyu ni Yesu ariko aragenda i Galilaya, maze haragera igihe baramubaza bati mbega none ntushobora gutanga ikori, ko baratanga ikori cyane ico gihe. Haragera igihe rero Yesu arabaza Simoni Petero ati rero none bimeze gute? Bavuze iki? Yesu Petero aravuga ati bavuze ko ari gutanga ikori. Yesu aravuga ati rero ako tobatsitaza reka tubaha ayo mahera. Acarabwira aramuzi ko Simoni Petero ari umurovyi azi ibyo kuroba, acambwira ati fata igera ugende uterere mu mazi, ni waterera mu mazi uraza kubona ifi uza kubanza gufata ucu yasamika uraza kuramo shekeri. Niyo mahera bakoresha twovuga amafaranga kuno munsi. Ati ifi ubanza gufata bisigura ko mu nyuma yahavu yafata n'izindi, kuko asanzwe ari umurovyi ntiyari gufata kamwe konyene ngo ace yigira. Birumvikana ko avuze ati ubanza gufata, kuvuga ko hari abanza gufata. Ijambo ngomba ko tuvugana uno munsi ni ijambo rivuga riti uhoraho arazi ivyawe. Vuga uti amen. Uhoraho arazi ivyawe. Vuga uti amen. Muvyara washaka kuba atazi ivyawe, mama washaka kuba atanazi n'ivyawe, muyomba ashaka kuba atazi n'ivyawe,
kintu kiso wanyu nande umugenzi cyangwa bashobora batazi ibyawe, ariko uhoraho arazi ibyawe. Ibibazo byawe, ingorane zawe Yesu arazizi. Yesu yarazi amafi yose ari mu kiyaga n'ikibiyirimo. Amafi yose ari mu kiyaga yarazi ati iyi fi irimo inoti nizi, iyi nayo irimo amara yonyene, iyi nayo irimo kumbure ibiki n'ibiki. Ivyo Yesu yarabizi. Nimba Yesu yarazi ibiri mu ifi, mbega wibaza ko atazi ibiri muri wewe? Mbe wibaza iyo ngwara wita ngo ni estoma, wita ngo nurwagasha, wita ngo uko yita kose cyangwa uko bayikubwiye kose, we wibaza ko Yesu atayizi? Arayizi, arakuzi guhera ku ntango kugeza ku iherezo. Yesu rero abibwiye Petero, mbona Petero atahaririye yaciye agenda ubwo nyene, bisigura ko butari ubwa mbere asanzwe amuzi, avuze ijambo yarazi ko arishitsa. Yesu rero kandi yamashaka kubona abantu bafise ukwizera kugeza uno munsi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko yararejo niko ari uno munsi, kandi niko azokwama ibihe byose. Yesu aragomba kubona ufise ukwizera, agutumye ikintu ugikore nkuko yakigutumye. Uhoraho arazi ibyawe byose. Bari baje kumurihisha amafaranga, bamurihishije amafaranga, bigaragara ko Yesu atagendana amafaranga. Nubwo Yuda kumbure ari we yarajeje ikigega, kumbure no mu kigega nta cari kiriyo, kumbure nta ubizi, canke yagomba no kubigisha. Ariko Yesu acabwira Simoni ati genda mu kiyaga urabe ifi uza gutora, uza gufata iya mbere, aba ariyo uca wasamika ni uza kurongamo ayo mafaranga. Turiko turagenda pole pole gusa. Umviriza, mu kiyaga harimo ifi nyinshi, kandi nyinshi tutazi igiharuro. Mugabo Uhoraho yarazi igiharuro c'izo fi. Mu isi hari abantu benshi, nawe ushobora kuba utazi igiharuro, kuko bavuga ngo kugeza uno munsi ngo abantu bo mu isi ngo ni miliyaridi 7. Imiliyaridi 7 nivyo. Mugabo wa mwana wo kwa mama ntuze na yavuka ejo, urumva ntibamushize mu gitigiri na wa wundi aza kuvuka uno munsi, ko nta munsi batavuka. Ariko Uhoraho arazi igitigiri cy'abantu bose. Uretse kwazi igitigiri cy'abantu bose, arazi nibibagize nibiri muri abo bantu, arazi nibibazo bafise, arazi n'ingorane bafise, arazi n'ivyo biyumvira. Arakuzi wewe kuva ku ntango kugeza ku iherezo. Uhoraho yabwiye Yeremiya ngo narakubumba, ngo narakubumbira mu nda ya mama wawe, ngo nari ndakuzi. Imbere yuko Imana ikubumbira mu nda ya mama wawe, Imana yari ikuzi. Izo ngorane ufise uno munsi, Uhoraho yarazizi ko zishobora kukubako cyangwa ko zitegerezwa kukubako. Kandi kibazo cyose gihari, Uhoraho yama yategekanije n'inyishu yaco. Baraje kumusaba ayo mafaranga y'ikori, yari yamaze gutegekanya ko hari ifi iza kuba iyazanye. Vuga uti amen. Bariko bagusaba amahera y'inzu yaho upanze, Uhoraho yategekanije aho ayo mahera ahavava. We wizere gusa. Abana babuze minervale, wabuze kumbura gahuzu, kumbura wabuze ya déplacement, kumbura wabuze ikintu kanaka kijanye n'amafaranga. Urumva rero ko ico atari kibazo, hari ifi iyafise ari mu nda yayo. Amafaranga ntiyigera azakoroka avuye ku ijuru, kuko hariya ntayo bakora. Iyo fi yari ifise ayo mashekeri, sinzi ko yayahinguriye mu nda, sinzi ko Uhoraho yabigenjeje gute, sinzi uko byagenze. Ugabo Yesu yarabizi, yarazi iti hari ifi ifise amafaranga, kandi nibo turihisha amafaranga, nitwobura kuriha ikori, kandi hari ifi ifise amafaranga. Nawe umwana wawe niyoheba ishure, kandi hari ifi ifise amafaranga, vuga ngo hari ifi ifise amafaranga. Nuraba umuntu, mugabo raba Uhoraho, araza ahava yakura. Amena. Yesu araza ahaza kuyakura. Amafaranga ni nkaratasi zisize irangi,
ni nk'aratasi zisize irangi sivyo none ndizera ko ibyo tuvyumva kumwe. Nimba Yesu yashoboye gukora icyo gitangaza uwo munsi arashobora no gukora uno munsi. Sinkubwiye ko woca urarama ngo wifate mu mufuko canke wifate neza uca uvuga ngo amafaranga hava koroka. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo azohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Muri ibyo bikorwa by'amaboko yawe ubikorane ukwizera, kuko umwanya utaziga n'isaha utaziga urashobora guhezagirwa mu kanya isase. Turaza gusenga. Umuntu wese afise umutwaro ujanye n'amafaranga turaza kuwusengera uno munsi, kandi uwo mutwaro uraza kwishurwa. Ushobora kuba wabuze amafaranga ya dote, wananiwe, wabuze inyishu, wabuze aho biva niyo bija, ariko uhoraho agiye gukora ikintu kidasanzwe kandi gikomeye cyane. Isi irafise ivyizi, ariko ijuru naryo rirafise ko riri. Ubwami bw'Imana burahari kugira ngo butugirire neza twebwe abo mu ijuru tuba ngaha ku isi. Menya ko ngaha ku isi turi ingenzi. Vuga uti amen. Aha ku isi turi ingenzi kandi wacu ni mu ijuru. Aha ku isi rero ntitushobora kuhononekarira gose, kandi nyenisi waremye isi n'ijuru ahari. We avuga ngo ni wizere ngo urabona ubwiza bw'Imana. We wizere gusa, ukora ibikorwa byawe by'amaboko, uje kurima, uje ku kazi ugakore neza, udandaze, ariko kandi ubwira Imana ati ndakeneye yafi nanjye kwinzanira kanoti. Yafi nzanira kanoti. Mu rudandazwa rwawe uzotangara wunguka kurusha abandi mu izina rya Yesu. Vuga uti amen. Uzotangara wimbura kurusha abandi mu izina rya Yesu. Vuga uti amen. Uzotangara uhembwa kurusha abandi. Vuga uti amen mu izina rya Yesu. Igikorwa cyose ukora Yesu agiye kugihezagira mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Reka nkubwire, hari ikindi kintu ngomba ndakubwire kijyanye n'umubiri wawe. Ushobora kuba ufise indwara yananiranye, ndaza kwivuga ko. Reka tubanze tumviriza ano majambo y'inimero ushobora kwandika ko kugira ngo nimba ufise ikibazo dushobore kugusengera. woba urushe, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wo twakura kuri 68 22 78 52 canke kuri 79 64 77 33 kugira ngo tugusengere kandi tugufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu niwe yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Nizere ko wumvise ingene ushobora kutwandikira kugira ngo tugusengere. Reka twinjire rero muri iki kintu naco c'ingwara zoba zikunanije. Menya ko Yesu yamenye ibiri mu nda y'ifi. Nukuvuga ko yatahuye ibiri mu mubiri w'iyo fi. Nukuvuga ko ifi ibiyigize vyose Yesu yatahuye ko hari akantu kari mu nda y'ifi katajanye n'umubiri w'ifi. Dutahurane neza. Yesu yaratahuye neza ko muri uyo mubiri w'ifi hari kandi kantu katari mu mubiri w'ifi. Hari kandi kantu katameze uko mubiri w'ifi wategerezwa kuba umeze. Hari kandi kantu kari mu mubiri wawe katameze nk'uko Imana igomba ko kamera. Umubiri wawe, estoma yawe nitegerezwa kuba uko, itegerezwa kuba uko Imana yayiremye. Amaso yawe ategerezwa kuba uko Imana yayaremye. Ibiganza byawe, amaraso yawe, amagufa yawe, inyama zawe, imisokoro, novuga n'imitsi, ikintu cyose kikugize Imana irakizi guhera ku mushatsi. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu azi n'igiharuro cy'imishatsi yacu. Wewe ubwawe ntuzi igiharuro cy'imishatsi yawe. Nuvuga ko wewe ubwawe ntiwiyizi. Abaganga kugeza uno munsi baraciga imibiri y'abantu, ntibarayitahura wose, ntibarawumenya wose,
kuko hari n'imiti, hari n'indwara nyinshi zitararonka imiti. Murabizi hari indwara nyinshi cyane bavuga ko zidakira, yo za hypertension, za diabete, za sida, za cancer n'izindi, ntibaramenya imiti yazo kubera bataramenya ingene uwo mubiri ubupanze umeze. Ariko uhoraho yaremye isi n'ijuru, arema umwana w'umuntu, arazi ingene yamuremye, arazi ikimurimwo. Ndakubaza akabazo, abakoze imuduga bo batazi ikigize imodoka? Hano muri Afrika barazirepara, barazikora, barazisubiramo mu gihe yononekaye. Mugabo icuma ntibagikora, baja kugisaba kuwakoze nyamodoka ni wamuha icuma kugira ngo asubirishemo cya kindi cyononekaye. Ntibashobora guhingura gishasha. Ariko nyene imodoka, nyene kuba yarayihinguye, niwe azi na pièce de rechange, niwe azi ikindi kintu, ikindi cuma gishobora gusubira kuri cya kindi cyononekaye. Uwakuremye, uwakugize, uwakubeshejeho, uwatumye kuvuvuka kugeza uno munsi ukaba ukiriho, niwe azi ibigize umubiri wawe, niwe azi icyononekaye, ashobora guhindura agashiramo ikindi. Uratangiye kunahura. Niwe azi amenyo yawe ko agira bore, niwe azi ko umutima wawe watanguye kuruha, niwe azi ko amahaha atanguye kudahema neza, atanguye kumera nabi, niwe azi ko amafyigo yawe atakiyungurura neza, niwe azi amaraso yawe ko yinjira mu isukari, niwe azi ko amaraso yawe yinjiye mu mugera wa sida, niwe azi ibigize umubiri wawe vyose. Nico gituma no kubwira nti ntutinye kandi ntugire n'ubwoba, tugira dusenge. Ico kibazo ufise tugira tukibwire nyene wewe, nyene kukurema, nyene kukugira. Urazi ko yakugize ibitandukanye n'abandi. We yakugize mugufi, uzi ko hari n'abantu barebare. Akugira muremure, hari abagufi. Akugira muto hari banini. Akugira munini hari bato. Akugira inzobe hari abirabura. Akugira wirabura hari abinzo. Yaragucafye uko we agomba. Abavukana barashobora gusa, mugabo ntihabuze akantu batandukaniyeko. Aragucapa, akagucapa, mu nda yawe akashiraho amara, akashiraho urwagasha, akashiraho sinzi ibigize ibyo mu nda byose, akabipanga kamwe kamukwako, kamwe kamukose ukwako. Rero nimba yarabipanze mu mubiri wawe, aguha amaguru, aguha amano 5, aguha intoke 5, uretse ko hari n'abandi bafise udusununu, ashima ati naka ndamuha gasununu, undi nawe ndakareke, naka ndamuhe amatwi maremare, undi nawe ndamuhe magufi, undi nawe ndamuha amazuru manini, undi ndamuhe matonya. Naratwenga cyane cyagiye cibihe abantu bapfa amazuru, naratwenga nkiyumvira no hazogera igihe abantu bapfe amatwi nayo. Ufise amatwi manini cyangwa ufise urutoke runini babipfe, cyangwa ufise urutwe runini n'abafise udutwe duto bave babipfa. Imana irazi ingene yakuremye, ingene yakugize, ingene yagupanze, aragucapa, aragucora, arakugira neza. Avuga ati kuva uno munsi ubaye Jackson, ubaye Andre, ubaye Chantal, ubaye izina runaka. Bwana siwe sana. Kuba yaragucafye gutyo, araza akantu ko saho yagashize. Kandi nyakantu kononekaye, ucugira komande, niko babigira mu modoka. Icuma barakigira komande, hari abadandaza baba babigize komande babibitse ngaho ucuza kuguriraho. Mugabo biba byagizwe komande hariya kuri bene nyene imodoka, bene kuyikora. Niko bigenda. Ikintu cyose bisaba. Je narigeze imodoka yanje yarigeze kugira akabazo mu moteri, irononekara, iramera nabi. Byasabye ko nja kugura imotere yindi shasha, yindi ndaterura nshira mu modoka yanje. Nukuvuga ko nayiguriye ngahe Bujumbura ku bantu bayikomanze kuri bene gukora nya modoka. Bisigura ko nawe we tugira dusenge, duhamagara ijuru rizane ibindi bishasha. Nimba ari amaso yatangiye kunanirana, haze amaso mashasha abona neza. Kandi nimba wambara amarori, uno munsi turasenga ayo marori uyakure, utangure gusoma, urabe kudasoma neza. Ufise ibibekiye abikure, atembere, arabe ko adatembera neza. Turaza gusenga uvyizere. Turaza kubwira nyene kukurema afise amaguru menshi cyane,
afise amaguru menshi cyane ameze nk'ayo size y'iyo nyene ufise yuko kuguru nyene ashobora kugukabira akagwa akandi kaguru kundi kuguru ufise ukuboko kwanyunyutse cyangwa kwavunitse arashobora kuguha ukundi si je ndabitanga ariko Yesu Kristo umunyanazarete yaremye isi n'ijuru akurema na wewe niwe afise yandi maboko menshi afise amenyo umuyoro afise amatwi naho ugutwi ko bakwarabaye nabi ashaka guhindurira akagwa ugutwi kwiza kumva neza apana uri kuranyumva buke utanyumva neza ukabanza gushira radio mu gutwi ndani arafise vyose ku mubiri wawe ico si kibazo kuri we izo si ngorane Yesu araza gukora ibikomeye nibihambaye ku buzima bwawe kuri inyigisho iyi fi reka tuhabe tumva ikindi kintu kigaragaza kuri iyi fi icyabaye reka tumvirize aya majambo atubwira kubijanye n'ingene ushobora kwandika message reka tumvirize ano majambo maze ndaza kubwira ikindi kintu twiga kuri iyi fi. woba urushe woba uremerewe woba ufise ibibazo waburiye inyishu woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wo twakura kuri 68 22 78 52 canke kuri 79 64 77 33 kugira ngo tugusengere kandi tugufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu niwe yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Ndizera ko wumvise ko ushobora kwandika message kuri iyo. Reka ndakubwira ikindi kintu. Iyi fi yari itwaye inyishu y'ingorane yari ihari ku rusengero. Bari baje gusaba ikori ajya ku rusengero, ariko kandi iyo ngorane ntibari bafise amahera ngaho. Mugabo inyishu y'ikibazo yari ifiswe n'ifi. Nimba inyishu y'ikibazo yari ifiswe n'ifi, nta muntu numwe yarazi icyo kibazo kiza kurongera inyishu hehe. Nta muntu numwe yarazi iti amafaranga aza kuva he. Ariko hari inyishu yari yibereye mu kiyaga. Bo bari ku musozi canke ku rusengero, ariko inyishu yabo iri hafi yabo ku kiyaga. Uwarazi inyishu ahiri yari umwami Yesu Kristo gusa. Ni nawe yaciye ababwira ati inyishu iri ngaha. Ngira ndakubwire nawe ingorane ufise uko yitwa kose. Woba utabana neza n'uwo mwubakanye, zikaba ingorane zidasanzwe. Ushobora kuba ufise ingorane yo mu kibano, harabo mudahuza, harabo mutumvikana, urakeneye kumbura amashuri, urakeneye kumbura kwiga, urakeneye kumbura akazi, urakeneye kumbura umurima. Hari ibintu byinshi byakubereye intambamyi, ariko uno munsi wawe Yesu agomba bikore. Turaza kumwereka iyo ngorane yawe. Mukanya rero tugira dusenge. Ube hafi ya radio yawe, ngomba ko tumviriza ino nimero kandi tumvirize naka karirimbo maze tuce dusenga. Muri uwo mwanya tuko turumva karirimbo, uce wandika message kuri izi nimero, kandi uce unabwira n'abagenzi bumvirize radio Vyizigiro ko tugira dusenge. Reka tubumvishe zino nimero, tubumvishe n'iyi ndirimbo maze tuce dusenga. woba urushe woba uremerewe woba ufise ibibazo waburiye inyishu woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wo twakura kuri 68 22 78 52 canke kuri 79 64 77 33 kugira ngo tugusengere kandi tugufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu niwe yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.
Haleluya. Yesu amfitiye kazoza nziza, nanje nzomugendanira ngera ikirenge mu ciwe. Amen. Haleluya. Ndagukunda cyane Yesu, nzokugendanira, nzogukurikira, ndazi neza ko uzonshitsa mu ijuru. Amen. Turageze rero mu mwanya mwiza uko dusenga. Turageze mu mwanya mwiza uko dusenga. Nimba ugwaye fata aho ugwaye, nimba ari ingwara iri mu maraso fata mu gikiriza gusa, fate mu gikiriza gusa maze dusenge. Bikunze urashobora gufukama ahuri, urashobora gufukama ahuri nimba ahuri bishobora gukunda kugira ngo uce bugufi imbere y'Imana dusenge. Reka dusenge maze nitwaheza gusenga ukabona Yesu yakwishuye cyangwa akaba aricyo Yesu yigeze kwishura, ucuyandikira message kuri 76 96 96 96. Reka dusenge. Mwami Yesu gira neza kandi uragororotse, ndagushimiye kubwa mwene data wamugiriye neza Mana, akaba yashowe kumviriza radio muri uno mwanya. Hari benshi babyifuza mugabo bitashobotse bivanye n'impamvu zitandukanye, ariko uyu mwene data araje imbere yawe, ndamushize mu biganza byawe Mana kugira ngo umugire neza, ubanze umukize wa mutwaro afise w'ivyaha agendana. Numusambanyi, numusuma, numwicanyi, numurozi, agira ivyaha ibi na biriya. Ndagusavye Yesu Kristo ko umugirira neza ukamuharira ivyaha vyiwe byose, maze Yesu guhera uno munsi akaca yita umwana wawe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete. Ndaje imbere yawe kugira ngo imbere ya byose ubanze umweze kabisa, maze icyaha ciwe cyose kihave, maze abe umwana wawe bwite. Maze ndamushize mu biganza byawe, ndakwereka umutwaro afise umutwaro ukomeye, ushobora kuba ari umutwaro w'ingwara. Mu izina rya Yesu Kristo ndirukanye iyo ngwara. Wangwara wenda kwirukanye mu izina rya Yesu Kristo, wabumuga wenda kwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Guhera uno mwanya uyu mwene data abe muzima mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Guhera uno mwanya uyu mwene data abe muzima, nimba atahora atambuke mu izina rya Yesu Kristo. Nimba atahora avuge mu izina rya Yesu Kristo. Nimba atahora yumva neza yumve mu izina rya Yesu Kristo. Nimba atahora afungura indya runaka, guhera uno munsi bihinduke, atangure kuzijya mu izina rya Yesu Kristo. Ndamagaye ububasha bukiza, ndamagaye ububasha bubohora, ndamagaye ububasha bukora ibikomeye n'ibihambaye mu izina rya Yesu Kristo. Bwinjire mu mubiri w'uyu mwene data, maze ubushobozi bw'Imana bugaragare, mpwemu w'Imana yigaragaze mu izina rya Yesu Kristo. Kira mu izina rya Yesu Kristo, kira mu izina rya Yesu Kristo, kira mu izina rya Yesu Kristo, kira. Guhera uno munsi Yesu akugirire neza we mwene data uri kurumva amasengesho. Akira gukira mu izina rya Yesu Kristo, akira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Tangura kumva uri kuragenda, tangura kumva uri kurakora ibitashoboka gukorwa, tangura kumva ibintu byose byabaye byiza mu izina rya Yesu Kristo. Wari ko aribwa mu nda, kira mu izina rya Yesu Kristo. Uri ko aribwa mu mutwe, kira mu izina rya Yesu Kristo. Uri ko aribwa hariho hose mu mugongo cyangwa hariho hose, kira mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagaye ububasha
buzana inyishu. Kufise ikibazo kijanye n'amafaranga, kufise ikibazo kindi gitandukanye n'ikindi, mu izina rya Yesu Kristo akira inyishu yawe. Mu izina rya Yesu Kristo ndakankamiye iyo ngorane iyo ariyo yose, ndayivumye mu izina rya Yesu Kristo ihave, maze guhera uno munsi mwene data yishurwe, guhera uno munsi mwene data yirongera inyishu yiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ukugira neza kw'Imana bariko kugaragara, ndizeye Kristo kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Nshuti mugenzi, ndahejeje kugusengera, ndizera ko Yesu abikoze, ndizera ko Yesu abikoze kabisa. Unyandikire message, ndumva kabisa ko Yesu afise ikintu kinini cyane yakoze mu buzima bwawe. Nyandikira message nimba wishuwe kuri 76 96 96 96. Ndagomba kuvugana n'umuntu atari bwamwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Anyandikire nawe nyene kugira ngo yakire Yesu. Ariko kandi imbere yuko nza kuguha impanuro zijanye by'agakiza, mu gihe uzoba wanyandikiye message, reka ndakwatuze usubiremo no majambo nimba utari bwamwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Usubiremo no majambo ndakubwira, reka ndayavuge uyasubiremo. Vuga uti: mwami Yesu, ndakwakiriye, ndatuye kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Guhera uno munsi ndabaye uwawe mu izina rya Yesu, amen. Reka ndagusengere wewe wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe uno munsi. Reka dusenge. Mwami Yesu, ugira neza kandi uragororotse. Uyu mwene data arakwakiriye, yawaragendera mu byaha, yawaragendera mu bintu byinshi bitagohesha icubahiro, none guhera uno munsi arafashe ingingo idasanzwe, aratuye kuri umwami n'umukiza. Kandi ijambo ryawe riratubwira ko uwatuye ko uri umwami kandi akizera mu mutima ko Imana yakuzuye mu bapfuye ati azokira. N'uyu ndizeye ko akize mu izina rya Yesu Kristo. Ndamusabiye guharigwa. Mwami Yesu, muhanagure mu gitabo cy'urupfu, umwandike mu gitabo cy'ubugingo. Guhera uno munsi yitwe umwana wawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Nshuti mukunzi, reka inyuma y'aka karirimbo dutangure kwakira rero ama message, kuko ama message ni uyandika kuri 76 96 96 96 ku muntu wese yishuwe. Ariko kandi ngira mbwira uyu muntu aheje kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, ubonane n'umukozi w'Imana kwishengero rikwegereye riri hafi. Ishengero ryemera ubutatu butagatifu, ishengero ribatiza amazi menshi, egome aho ucuja ngaho uvugane n'umupastori aragufasha byinshi cyane. Ariko kandi unyandikire message nimba uri mubakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Yesu aguhezagire. Inyuma y'aka karimbo rero tuca tumviriza, tuca tutangura gusoma ama message. Ifuza imigezi y'amazi, ni ku mutima wanje uzagiza ukwifuza Mana, bigatuma ngendagandaye kubw'abasi banje. None niki gitumye unyibagiraga Mana yanje? Uko imongi uzagizwa, ifuza imigezi y'amazi, ni ku mutima wanje uzagiza ukwifuza Mana, bigatuma ngendagandaye kubw'abasi banje. None niki gitumye unyibagiraga Mana yanje?
wanje niki gitumye wicurikira niki gitumye umpagarara mwoga mutima wanje niwishimira Imana kuko nanone uzosubira kuyihimbariza agakiza kava mu nyonga hayo mutima wanje niki gitumye wicurikira niki gitumye umpagarara mwoga mutima wanje niwishimira Imana kuko nanone uzosubira kuyihimbariza agakiza kava mu nyonga hayo inunabare mana basi banje bangora kwitama abandi nabo banganira inzara abandi nabo batunanira akagohe abandi nabo bangora kwitama ngwino ntabare mana mana ya Isaka na Yakobo na undi mutabazi mfise atari wewe wewe niwe buhungiro bwanje mana ngwino ntabare mana ngwino ntabare mana na undi mfise atari wewe ashobora kuntabara mana yanje uyu mwanya rero tugira dusoma ama message mwaturungikiye kuri 76 96 96 96 message duhereye ko niyi ati pastor muhezagirwe mwaransengeye amagara none amaguru yanditse mu abbreviation navuze ko muza murandika amajambo yose mwaransengeye amaguru none yarakize Imana ibongereza amavuta ndi kumutakura Imana ishimwe cyane. Tuko turasoma message yabishuwe uno munsi canke bishuwe n'ikindi gihe nimba twaragusengeye urashobora kuba warishuwe uco twandikira kuri zo numero 76 96 96 96. Uni nawe ati pastor ndashima ko databukwe wanje yakijijwe yari mboregwa yarasambana Imana nyamana imukura ku cavu imwicarikana n'abakomeye Yesu akumera umugisha mu murimo mwiza w'Imana uri kurakora amen amen Imana yabwi icubahiro. Uni nawe ati amen amen Yesu yabikoze arankijije amen urakoze kunsengera Yesu aguhezagire icubahiro kibicimana amen amen amen. Tuyutse ko muca mutwandikira naho muherereye mutubwira aho muri egome turasoma indi message kuri 76 96 96 96. Ndabibutse ko mutanguza 76 harabandi usanga batanguza indi code ugasanga message yarungitse iratakaye ari kutanguza 76 maze ukacushaho 96 96 96. Undi nawe ati Imana ishimwe pastor ndashimiye Imana kugitangaza yankoreye mwaransengeye ngwaye constipation ariko ubu narakize mwarakoze kunsengera muvuge izina we avuze ko tumuvuge izina ndi nsengi yumva mucarama Imana ibahezagire Imana iguhezagire nawe
Imana igira neza cyane. Ndabibutse rero ko umuntu tutasoma izina ry'umuntu kiretse wenyine abyivuga ati mumvuge izina. Undi nawe ati amahoro y'Imana pastor, Imana ikugirire neza cyane. Narabahaye umutwaro w'ingwara ya asima n'amasinezite n'amaso, mwaransengeye none narakize. Imana nihabwe icubahiro. Ndi kumutanga Sud. Amen amen amen. Imana ihabwe icubahiro cyane. Twacabandanya rero dusoma message zanyu kuri 76 96 96 96. Uyu nawe yatwandikiye kuri 76 96 avuga ati ndi bugendana kuva mu kw'icenda nari naramugaye, sinagorora amaguru, none amaboko nayo nyene ubu rero narakize. Yesu abahezagire, murakoze muhezagirwe. Amen amen amen. Imana ihabwe icubahiro, yakoze ibikomeye n'ibihambaye. Tubana rero dusoma message zanyu kuba twandikiye kuri 76 96 96. Uyu muntu rero yakiza amaguru kuva mu kw'icenda gwayo kugeza ubu, murumva ko byari bimeze nabi. Undi nawe rero ati Yesu ashimwe mchungaji, ndi mu ntara ya Rutana, mwarakoze kudusengera, mama yarakize, Imana ibahezagire. Amen 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 amen. Imana ishimwe cyane. Yari yatandikiye message ivuga ati Yesu ashimwe mchungaji, ndi mu ntara ya Rutana, mama biguma byanka cyane, mudusengere aguma jugumira cyane. Twaje dusenga rero, Imana yabikoze. Okay, Imana ishimwe cyane. Reka dusome indi message kwa twandikiye kuri 76 kuwishuye ati pastor Yesu ashimwe, ndi mu Kigobe, mwaransengeye ndwaye ihahamuka mu mutima, ariko mwaransengeye narakize cyane. Imana ishimwe cyane ko yabikoze. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 uyavuga ati Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, ni murivuge ni ndiho kugayo, ndi mu Gihosha, nukuri narimaze igihe ngwaye mu nda, none ndakize, muhezagirwe. Amen 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 amen. Yesu arabikoze, Yesu arabikoze. Reka dusome indi message kwa twandikiye kuri 76 96. Uyu nawe avuga ati ndi mu Rutunga, Imana yarankijije, ndivuza amaso biranka, ariko ubu ndashima Imana ko mwansengeye ndakira. Imana ishimwe cyane. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 no kuvuga 76 no yavuga ati ndabaramukije, amahoro y'Imana, mwaransengeye ndakira, narimaze amezi 3 ngwaye mu nda, ubu ndashima Imana, ndi mu Kayanza. Amen amen amen. Undi yatwandikiye kuri 76 uyu avuga ati ndi bugendana, Imana ihabwe icubahiro, mwaransengeye narakize, umutima warakubita, ubu uratekanye, namwe bampezagirire. Amen amen. Yihezagire kabisa, turacakiye. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 avuga ati amahoro pastor, hezagirwa ubandanye kunsengera, nahora mfatwa n'uruntu mu kuguru, none rwarakize, rwaragenda rukagaruka, ubu ni sawa, ndi Harerimana Leonidas, vuga nta kibazo, ndi Mayemba mukavyirame, sinzi ndibaza nuko bivugwa. Turabandanya rero dusoma message zanyu kuri 76 kubishuwe ati mwaransengeye ngwaye umugongo no kuzurinda, ndiye injya zirema munda, none ubu narakize,
ubu bimeze neza ndi Gitega. Imana guhezagire cyane ntihabwe icubahiro. Undi yatwandikiye kuri 76 96 Yesu ashimwe pastor, mwarakoze kudusengera, twari tumaze imyaka 4 dupanze, ariko ubu mwaradusengeye turagura parcelle turubaka, ubu turi mu nzu yacu, turi mu Marambya muri Mutimbuzi. Imana ihabwe icubahiro. Uwundi nawe yatwandikiye kuri 76 no yavuga ati ndi mu Ruyigi mu kambi y'impunzi, mwaradusengeye, umudamu wanje ubu yaribarutse kandi yibarutse umuhungu. Imana ishimwe cyane, birumvikana ko warukeneye umuhungu nyene. Imana ishimwe cyane kabisa ko yabikoze. Uyu nawe rero nawe yatwandikiye kuri 76 ati mbanje kubashimira ukungene mwadusengeye, ubu narakize ya misonga yose. Imana ihabwe icubahiro ko yabikoze. Uyu nawe yatwandikiye kuri 76 avuga ati pastor ndagushimiye, waransengeye, ndanifise umutwaro wa malaria kandi nta buryo nari mfise, ariko kuvaho sengeye ubu ntanguye kuza ndaronka uburyo, ndi mu Rushubi. Imana ihabwe icubahiro cyane, ihabwe icubahiro. Uyu nawe avuga ati pastor nukuri ndanezerewe kuko ivyo nasavye ngusengere bimwe Imana iramaze kubimpa, nararonsa akazi n'ibindi byinshi, ndi mu Kamenge. Imana ishimwe cyane, Imana yabwe icubahiro. Uyu nawe yatwandikiye kuri 76 ati muvuga butumwa ndabaramukije mu izina rya Yesu watwiguze, ndashima ukuntu mwaraye munsengeye, bwakeye meze neza. Imana ihabwe icubahiro cyane, iriko irakora ibihambaye n'ibyiza byinshi cyane. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 no yavuga ati ndashima mwaransengeye ngwaye urutoki ndakira, mwansengeye n'umusipa canumva umuriro munda ndadahwa ndakira. Imana ibahezagire. Imana ishimwe cyane. Mutuyangane, ndabona umenga umwanya ubandanya utera uje imbere, kandi ndabona umenga amasaha kabisa, ndabona amasaha arabaye menshi, umwanya w'ikiganiro usa n'uri kurahera. Ariko rero abatumvise ama message yabo tuzosubira kandi kuyasoma wa Mungu umwanya nk'uwo. Reka mugabo nsome iyi message nari maze kugurura. Uyu avuga ati nashaka gushima mwaransengeye ukuguru ndakira, Imana ibahezagire. Imana ishimwe cyane, igome nari maze kuyugurura rero kubera inzi aho ndazigejeje, bica binyorohera kandi kwa Munguza kuzosura kandi kumenya aho nashikiye, nuvuga ko izaraye nizo dushaka kuca duherako. Yesu aguhezagire, ubandanye ukurikirana ibiganiro bya radio Ivyizigiro. Nimba ufise umutwaro ntubure kutwandikira umwanya uri wose, turaza kugusengera. Reka nagushiremo ako kantu kerekana inimero ushaka kwandikako, maze utwandikire umwanya wari wose, natwe turaza kugusengera kandi turizera ko Yesu aza kukugirira neza. Bandanye mukurikirana ibiganiro byanyu, ibiganiro bya radio Ivyizigiro. Yesu abahezagire. woba urushe, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wo twakura kuri 68 22 78
52 canke kuri 79 64 77 33 kugira ngo tugusengere kandi tugufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu niwe yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afitiye Yesu mukinga zantiwe